Itekano umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubagezako amakuru y'ibiriko biravugwa bigezweko muri kano kanya mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka n'ubundi ko ariko aravugwa mu gisata c'umutekano, aho tugiye kugaruka ku vyabaye ku munsi w'ejo, ariko tukaza no kugaruka ku makuru agezweko kuri ca gitero cabaye mu Gatumba ibiriko biravugwa kuri uyu munsi. Ni mu gihe leta yoba yashize ahabona ibitigiri biteye ubwoba, aho ku muhingamo kuri uyu wa gatandatu Jerome Niyonzima umuvugizi wa leta y'u Burundi yatangaje inkuru mbi y'abantu 200 bapfiriye ivugizo muri zone Gatumba mu burengero bw'u Burundi hafi y'urubibe rwa Republika Iharanira Rusangi ya Kongo. Ubwicanyi bwabaye ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu. Tuyibutse ko mu itangazo Jerome Niyonzima avuga abantu bishwe bunyamaswa ngo 9 mu ngo 9 zagizwe ko igitero mu gwitwaje ibigwanisho Abarundi ucumbitse muri Sud Kivu. Red Tabara akaba ari wo wemanze ico gitero, ugahakana ariko ko utatiye abasivili ariko ko wishe abasirikari 9 n'umupolisi umwe. Kubwe ntahe zeganijwe na kimwe bimenyesha makuru bikorera mu Burundi, ico gitero cabaye hafi isaha 2:30 z'ijoro, kikaba cararanzwe n'inkoho zituragurika ari navyo vyavyuye abanyagihugu. Ababa muri ico gice bababaye basavye ko haba abasirikare baza gufasha gucungera, ariko ako karere bakavuga ko babajwe nuko batabawe harenganye, aho umunyagihugu yakomerekejwe ku maguru abiri. We ubwe yigaragarije umubabaro avuga ko bibaza ko ari abasirikare b'u Burundi kuko bari bambaye umwambaro wa gisirikare c'u Burundi. Uti twamenye ko ari abagwanyi bamaze gutera ikirindiro c'igipolisi kiri ku rubibe, abenshi ngaha barakomeretse bariko baragerageza guhunga. Leta y'u Burundi yo yatangaje urupfu rw'abana 12 mu bishwe, harimwo 5 badashikana imyaka 5 hamwe n'abakenyezi 3, harimwo 2 bari bibugenze. Abo bategetsi bavuga ko iyo zone idatekanye, bakemeza ivyashikirijwe na Red Tabara yemeza ico gitero. Kubw'isoko mu bijanye n'umutekano ridashima kwivuga, ico gitero ngo coba carahitanye abantu 27 harimo abasivile 20, abapolisi 4 n'abasirikare 3 bari bajejwe gucungera imbibe. Ibigwanisho vy'inzego z'umutekano vyoba vyarasahuwe, abantu 16 nabo boba barakomeretse, harimo abasirikare 3 n'abapolisi 2, bakaba barajanywe kuvurirwa mu mavuriro atandukanye Bujumbura mu gisagara c'ubudandaji. Nubwo vyagenze uko rero, abategetsi b'u Burundi bemera umupolisi umwe yishwe, gusa umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye we akaba yagabishije ku munsi w'igitero ingabo z'igihugu ko zoguma zirikanuye, akamenyesha ko umwasi atigera agoheka nubwo dufise amahoro. Red Tabara witwa umugwi w'iterabwoba n'abategetsi b'u Burundi, ariko uragwanywa n'igisirikare c'u Burundi muri Sud Kivu kuva muri Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2022 ku mwumvikano w'u Burundi na Republika Iharanira Rusangi ya Kongo. Ico gitero cyo mu Gatumba akaba ari igitero cahitanye abantu benshi kuva umukuru w'igihugu Neva agiye ku butegetsi muri Ruheshi umwaka w'ibihumbi 2020, mu gihe amazone yo ku rubibe n'igihugu ca Republika Iharanira Rusangi ya Kongo yo akibangamiwe n'umutekano muke, nk'uko vyerekanwa n'ibindi bitero vyabereye i Bubanza, i Gahanga, aho abantu batari munsi ya 3 bishwe mu kiringo c'amezi 3. Red Tabara yo yari yemanze igitero mu mpera za Nyakanga guheze. Muri Rusama ikindi gitero cegekwa kuri uwo murwi nyene cahitanye abantu barenga 28 mu gice ca Ruhagarika mu ntara c'Ibitoke, cerekana ko hari ingorane z'umutekano muri ubwo burere nyene buhana imbibe n'igihugu ca Republika Iharanira Rusangi ya Kongo. Tuyibutse kandi ko inzego z'umutekano nizo kwivuna abansi zari zateguye ibirori vyo kwipfuriza umwaka mushasha 2024 umuryango w'umukuru w'igihugu. Ivyo akaba ari ibirori vyari vyabaye kuwa gatanu igenekerezo ya 22 Kigarama uyu mwaka mw'ikambi ijejwe ivy'indege za gisirikare Gitega. Nibwo barongoye inzego z'umutekano nizo kwivuna abansi bashimiye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ku iteka bateye, baraheza bamwifuriza umwaka mwiza w'ibihumbi 2024, eka mbere abagize n'ivyo biyemeje imbere yiwe. Mu vyo bemeye bamwemereye kumwubaha bakamwubahiriza mu burongozi kugira ngo mu gihugu haba iteka n'itekane.
izo nzego uko ari zibiri zahavuye kandi banamugabira inka zigera kuri 6. Mu ijambo ryiwe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yarabashimiye yongera abahimiriza guhagararira amahoro n'umutekano bafadikanije n'abanyagihugu gutyo ngo bagire urunani rw'intamenwa maze amahoro n'umutekano bisasagare mu gihugu. Ivyo umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba yarabivuze muri ibi birori anabibutsa ko nubwo Burundi buri ntari amahoro batoryama mukondorazosi kuko abipfuza gutoba amahoro batabuze. Ibi kandi n'ibirori vyari vyitabiriwe n'abategetsi bo hejuru cyane harimwo icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza, umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Nderakobuca hamwe n'abandi barongoye inzego z'umutekano harimwo nk'umukuru w'ibiro bikuru vy'intwaramiheto General Prime Niyongabo, Ali Tribert Mutabazi ndetse n'abandi benshi batandukanye. Reka ano makuru yacu tuyabandanize ku yandi ariko aravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho tugiye kugaruka kuri bimwe mu vyashikirijwe n'umwe yipfuza ko ubutumwa bwe bwoja ahabona ngo kugira leta igira ico ikoze ku kibazo c'imiti mu mafarumasi mu Burundi kuko cabaye ndanse. Ikindi kandi ngo ntivyumvikana ukuntu umukuru w'igihugu atanga itegeko ariko umushikiranganji akarivuguruza mu butumwa yabahaye. Ibi mu vyo yatangaje yavuze ko akorera muri Mutuelle de la Fonction Publique hama ngo yamabona ubutumwa buja habona bugakorerwa akazi muri mituweli ngo barafise ngo muri mituweli turafise cuko ata miti tudandaza dufise kuva mu kwezi kwa gatatu turonka abadutwara bashasha nta miti mishasha irigera irankugwa. Ujejwe vya farumasi ya Mutuelle Dr bamenyekanye Emmanuel ngo yibereye mu gace ntangere mu gihe abakozi bo bategwa isoni n'ukuntu abagwayi baza bakabura umuti n'umwe babasereva. Mbere hari n'igihe bibaza ko kumbure amafarumasi parteneri akorana na mituweli ashobora kuba hari akantu yahaye aba bakozi bashasha kuko iyo ata miti bafise abagwayi baca bagenda kwitora amafarumasi parteneri akorana na mituweli nabo ntibadandaze bikabatera urujijo kuko baheruka kuronka imiti. Hari umudeje yitwa Sendazirasa Annonciata kuva igihe rero nta miti ngirongera kurangwa kuva ico gihe ngo bariko badandaza stock yari yarasize ngo rero yaraheze. Abatwara mituweli bashasha nabo babahaye ntaco babona na kimwe bariko barabafasha mu gihe abanywanyi babo babuze imiti bagenda babatutse kandi ari abakozi bato hataco bo bikorako. Mu vyo yavuze yagize ati ikindi naco twebwe amapara etatike dufise ikibazo cyo kubona amanare yarahagaze kuva mwaka wa 2015. Bagenzi bacu muri Fonction Publique babaye regularize mu kwezi kw'indwi umwaka wa 2022 ngo muri uko kwezi nyene umwaka wa 2023 bongera baraba harmonize natwe atana regulation turagirirwa. Twebwe dukora mu mashirahamwe ya leta ngo twarengagijwe ku rwego rwo hejuru nk'uko umengo ntitwonka umuvyeyi umwe ngo burya abantu bishizemo ko amashirahamwe ya leta hembwa amahera menshi ariko sivyo na gato kuko kubona nk'akarorero umuntu yahembwa 220 mu mwaka wa 2015 n'ubu akaba ari yagihembwa mu gihe ibintu vyagwije hafi inshuro zitatu. Ikiro c'umuceri mu Tanzania kikaba caragugwa amafaranga 700, ubu akaba ari 4,500. Isabune yagugwa 400 ubu akaba ari 1,200. Ikiro c'ibiharage cagugwa 600 akaba ari 3,000. Umufuko w'amakara bagura 10,000 bukaba ari 50,000. ngo leta rero ikaba yarongereje umushahara bari muri Fonction Publique ariko abandi katwirengagiza sinzi basi ko bibaza ukuntu tubayeho vy'ukuri. Tugeze aho mwasa ashaka turi mu kwicwa n'inzara, ubu muntu arya rimwe ku munsi. Umukuru w'igihugu ngo yasinye decret mu kucenda yemerera amashirahamwe kugira iyo regularisation, ariko umushikiranganje w'ikiga ca leta aritambika aranka kudusinyira kugwitwazo guko ngo babikoze nabi. Yamara ikidutangaza nuko hari habo yasinyira n'ubu amafaranga bayaronka nka za Regide Soposte Oberi zonyene na BRB. Utwe rero nitwumva ukuntu batubwira ko bose bakoze ibiharuro nabi
ko bagira babanze babisubiremwo yamara tukumva ko hariho abo basinyiye kandi bavuga ko babikoze nabi. Uyu agasoza avuga ko ikibazo afise ari ukubona umukuru w'igihugu arekura ikintu umushikiranganji akacitambika. Mbega ngo umushikiranganji bugarukira hehe ku buryo yitambika itegeko ry'umukuru w'igihugu? Ngo yavuze ko vyakozwe nabi n'amashirahamwe yose ariyo mpamvu yabihagaritse. None ngo vyagenze gute ngo asinyire bamwe kandi bose babikoze nabi abandi abankire? Ikindi mbega ngo kuva mu ntango z'ukwicumi bavuga ko bagiye kubisubiramwo n'ubu baracabisubiramwo. Ngo bashikiranganji burya ngo bamuzi ukuntu inzara iryana, ngo bamuzi ukuntu bimera gutaha muhira wiriwe urakora ugashika abana bakureba mu maso ukabura n'imbombo ubaha ngo ukorera leta. Rero akaba ari ivyashikirijwe n'umwe mu bakozi b'ikigo akorera muri mutuelle de la fonction publique. We akabona ko n'ubundi igisata cabo kititaweho kuko ibindi vyagiye biraronswa uturusho ku mishahara ndetse n'imishahara yabo ikongerwa, ariko bo bakaba bakigendera ku mishahara y'umwaka w'2015. Naha dusoreje amakuru yacu rero, ufyonde subscribe canke s'abone niba utari wafyonda ko kugira ngo tuje ucikanwa nayo dushikiriza. Usangize ano makuru bagenzi bawe kandi aho bari hose kugira ngo batuje bacikanwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbezi y'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Umuhuza TV muhezagirwe.